Bitega mwene amahoro cyane. Ayizayini. Nameza. Karage. Yego sha. Wahora he wahora he. Cyana uri hakunyene mu muri nagiye guhiga ubuzima nyene yo. Yego. Urana yamunani kutura. Yego sha. Neza gutego none mu. Weme ndaho. Saneza we mama sinzi. Isanzwe yeme. Bideresha mu. Naho ni munda tendera nga menshi ngai wawe kabisa je bisagabazo. Kugira ngo tukaganira ico wofasha. Jere rumva urabona ko nyimirije mariage. Ewana sinzi ko invitation yanje wayibonye. Yego menayibonye. Mugabo ndimwumvira hano gira iyo mariage. Bashe ndabona menga sinzi nahize sare nabuze kweri. Sare ubura sare muri komine yako. Yo. Ego nivyo ko kwahora imahanga. Aha kuri umutumba wacu arisi. Ego. Hari ahantu hari ishimira Imana hotel. Muri skuli? Iyo shimira Imana hotel. Wesha. Bafise sare zibiri. Bafise sare. Umvirize ne. Bafise sare ni. Ishobora kwakira abantu nk'amajana 5. Majana 5. Bakajya nindi sare. Umva nawe ko ari ubugeni. Uzokwakira sare ni. Uko niyo bayo ufise urubanza rusanzwe. Wokwirondeye niyo sare ntoya. Burya rero wesha muhungu. Namwe ndimvi kumwe nzogira mariage. Ngigira muri bya bidara by'iwacu. Cyabati mbeko uca imvura igwa ari nyinshi. Tiko ivyo bintu byanye bizova byonekara kure. Wewe waragize ikibazo ahora ngaha. Abandi bose barayizi nta muntu acirirwa yiwe ko kibidara arondera bamwe bashyi. Uvuga ishuri. None je ndakubaza. Yego. None ubonera mwi hotel ko hamwe na hamwe usanga hariho bamusanga umenga umutekano usanga turi kirenga hoho umbonera gute nkawe wowe umaze kugena no gutana mariage na mariage nimwe canke zibiri kandi nyinshi maze kuhataha aho hantu hageze hari umutekano ntangiye hari abasekirite babitojwe kandi babifitiye ubumenyi reka we waje ibintu byawe byose kugira n'ubuntu umugore wazo yakwi Tanzania ndumva n'abanyamahanga bazabaza ibintu byawe byose zabimeze neza yego hari ayo makamera de surveillance yarakomeje na kamera zirahari kamera kamera zizi Bujumbura reka kuduherera kuri Bujumbura ni ukiri ni kamera byaratugenze niyo shimira Imana hotel ntakitatuzaniye muramunoke aho rero wabona hirya amakuru hatari beka ndakubaza ikindi nateko beka uri muraraba je ndafise abantu bazo bavuye hariya hanze ndabise n'aba girlfriend bavuye ariho umugirlfriend yama atazi no aba muri etatini kijyamye ko uwo munsi nabazo bahari bemubona azapa ronka ahantu yakirwa nk'umuntu nyene avuye ahantu akomakomeye gose yewe kayibi iyo hotel shimira Imana nta kitari oyereka ye bafise amashamba ari imishitatu hariho VIP hariho na semi VIP reka nizisanzwe zirahari witinye yo kumubwira zoza arahawe kare ko umuntu wo muri Canada azomwakira none iyo ya VIP sico bazikora aho bose bavuye yego sha yego jewe tubone kubajije nena kimubajije muri ati jewe hiya nashaka kuba noronka mbega ho connection aho connection ko menga navyo mu byo wanyobrije ko abantu teza kugira mariage biteza ko bihari connection bihari ico rero nishishira kibazo ari connection wifi ubona yaguma ko utuntu twiwe utuntu kuri internet uwaguma arondera ibyo akeneye akabikamushikira nta kibazo mbeho kutambakiki mbega ngo abantu ko baza bavuye imahanga bazoshika bashonje bazoshika banyonje yego nyine bahora imahanga amakuru mira ikirenze ngaho bafise resto bar iyo resto bar imeze gute nyumva kandi ibintu bigezweho inzoga zose z'ubwoko bwose yumva ikinyobwa cyo cyose eka nifungu mbese niba bari ushaka niba ko bazoyikokera hoya shari abantu babinono aho rero ndumva yantu kutana imaze iminsi mbira igiye kumva ko kabisa
urimo ndahiga amasari tekana muvandimwe aho waje ko ari tumaze basana je ndaha reka genda bazokwasi aho ko ngira Imana sha wewe twafatana gushira muri mbere president w'urubanza nta kibazo nzorukora basuko Imana isa kubera twatuganiriye byinshi muga kubera umwanya ari muto reka nizeye ko ari ejo cyangwa ejo turashobora gusubira yego tunazo kwaze menshi urashobora no kuzohashikana wawe nzohakugeza rwose kuko nama nagiyeyo nitabiriza sawa rero mugira ibihe byiza